bara. Wewe na usafiri. Uliako kipara chungi. Tanga. Okay, daku. Injira. Injira moto. Anko gipara nasu kwa fisi. Wabonye barafuziyo nasu kuzifisi. Kweli kukundi barafiziyo kandi atasu kuzifisi. Ushakugwara wewe? Shaka kwangu gipara. Umushaka hiki uriya muntu nasu kwa fise. Tugende munzuki. Tugende ufungure. Shaka kwangu gipara. Reka nakuzaniye biscuit nziza ya chocolat, sivyo? Nayiguze. Reka nguwe biscuit. Mwihoze anko gipara kandi nizongera no kumumbwira. Uriya muntu nasu kwa fise akira biscuit. Ndashaka. Sami sige kuba ibintu ukabita ngo kubera anko gipara. Uya anko gipara oyaguha hayiki n'ukuri kw'Imana. Basi akiri bomba. Nayo kunda. Anda biscuit ikunda cyane. Sivyo? Urayikunda? Akira bombo yawe. Akira. Ndaikunda. Akira. Ndaikunda. None ushakiki? Anko gipara. None anko gipara ni iki kuri wewe? Anko gipara ni iki kuri wewe? Umugenzi wanje. N'umugenzi wawe? Nimba ari umugenzi wawe niwe yagutumye ngo mama guha ikintu witu canga. Akira bombo. Uri umwana mwiza ndabizi. Akira. Jana donshaka mama. Sami. Shakubabaza mama. Shakumbabaza. Wazi kuntu nkukunda. Urazi kuntu nkukunda kandi ari umwana afise. Na mukuru wawe Sharifa, sivyo? Iyo nkubwiye ikintu ugomba kubaha mubahe mama wawe. Iyo akubwiye ikintu. Uri anko gipara, reka nkubwire ibya anko gipara. Anko gipara kwanza nasuko afise, aracafuye nibarafuziyo ziracafuye. None sishaka kujya ibarafuzi ubucafu ukaza kugwara ejo. Sivyo? Akira ibintu byiza nakuguriye do biscuit nziza ibomba. Akira rero. Jeshaka jangu gipara. Ushaka byanko gipara? Ukuri kumana wewe urasara mu mutwa wewe. Tugende wambura impuzu ufungure. Wako gipara wa? Gipara. Ai. Ingo tuje mu nzu. Tuje gufungura. Inji. Kaka jangu gipara. Umva safe, jeshaka ingorane nawe. Kandi urazi ko nkukunda. Akwana kunshavuza ugatuma nkukubita kandi ntashaka kukubita. Injira mu nzu cyo gufungura. Safe. Reka kungora. Sishaka kungora. Nimba ari barafu nja mukorera nziza cyane za chocolat. Nkazibika muri frigo. Nimba ushaka barafu nikeneye genda muri frigo ufata barafu. Apana kungora. Byo mugenzi wawe nawe shaka. Sishaka kubonana nawe, sishaka ibarafu ziwe, sishaka n'umusi n'umungere kumbwira ibyanko gipara. Ko gipara ni biki? Umuntu adafise isuku afise ubucafu kuriya nuko ruhambye. Ndanda. Wansiki. Ndagukubita. Ngo mubwire. Urazi ko ndukunda. Sivyo? Nawe uramukunda mama? Umva safe ubwire. Wewe urazi ko mama agukunda cyane. Sivyo? Kandi abizi neza ko uramwumvira mama kandi uramusonera. Sivyo? Reka rero nkubwire ikintu. We tugende wambura impuzu uje muri dushe uwoge neza nuheza ujyane ibyanko gipara tuzobimenyeje. Sivyo? Kandi nagukoreye barafu nziza cyane muri frigo. Ndashaka koga kwangu gipara. Ushaka koga kwangu gipara? Ubona ko uri afise n'inzu. Urogera hehe? Na n'inzu afise. Uraza haba. Urahazi. Nahuzi. Sivyo? Reka rero kungora. Amuri impuzu.
uriya ajyama hanze kwibarabara yarasaze uriya ko gipara yarasaze ajyama hanze kwibarabara urabyumva wasiki ndagukubita rero ambura impuzu tuje mu dushi kandi shaka ku je rero sinshaka kubiza ngo gipara kandi nongere kubimbwira ambura tugende muri dushe woge ndagukubita ingo changa ndaku uyo kugipara wadi kaya kuroze urabibwira neza ingo Ingo ga. Ibanga ridasanzwe. Amazi menshi pe ufise inyota basuye nakubwiye ndaguhifanta wowe muhamaze ndagutumira agafanta niyo byari kuba sawa ntugomba kugira isukari nyinshi afana usanga isukari twebwe akazi kacu ko ndayerera mu mazu ndagera mu mazu ngushe mbarafu yiwanje umva izuba rero izuba ryo kandi biye dutakaza ama energy menshi no gutuma amazi menshi ugenda uyikoreye ugenda wese urafise akantu k'agadobo bisa akantu k'agadobo kibanye nkoresha akazi ngena nikoreye ngena gusumwe ngena ndirimba turi mutwe wanje zabarafu waryoheresha ibintu bagira nako gipara zabarafu nako gipara zabarafu bumvise usakari moti ako gipara mu cyangwa magacha ako gipara ngo namaze kubimenyera vraiment nibwo buzima ko burya ubuzima ni ikintu ubuzima butubike ama surprise menshi cyane n'umunsi turi bazima ejo tuzoba bapfu n'umunsi turi ngaha abazoje mu Burayi abazosubira ruguru hariya umva niko bimeze aho tone ko bimeze kuri je mbona ari sawa vraiment hamba ikindi kintu uvuga ko cyagiye twahura era guhaye nimero ko wacyuri telefone mu nyuma unyibusije akazi ndarindiriye ari isango bari bampaye ari abakozi baheruka kwirukanwa banye n'amakosa gusa bagiye barakora azi mu bintu by'amatreprise usanga umuntu yivye akantu cyo yakantu amafaranga ibiki hari rero abaheruka guhagarikwa ndarindiriye numve ko izina rya nari ritazi nibambwira bati umuntu muduhamagariye ibyo cyo bitegura CV yawe ibiki izya papier zawe zose ama diplome byose document zikwiye uzoca uzitegura kugira ngo nakubwira uzoca uriye arashobora gufasha ukava muri ivyo by'amabarafu ukaronka akazi keza ukabaho neza nawe cyane bizeye kuko burya ikintu cyose burya kiba ku mugambi w'Imana Imana yabiteguye mu bizokunda ariko jyewe ndavuga bamwe babazigaba no gushimira cyane kuko ubuzima tubayemo vraiment n'ubuzima butoroshe rero kubana n'umuntu wahora utwara umukozi wawe mukarana mu gashambrete umva n'ibintu bitoroshe bose ariko kubera ko umva twenge twatwize mu mind yo bya gashambrete upanze hehe gashambrete upanze hehe muze ya gashambrete kari muze yaho muze y'abajya ikabizwaje ya quartier ni kakati gashasha kumusa kama musi urabona kirasaje musi kirasaje ari imbere ya nguri nyuze oya kiri gari kindi kizinga bari kuzinza bari sidafata neza oya ntacho tuzohashika bari kuba uba mu gashambrete uba ni ikintu kitoroshe ariko dushimira Imana kuri byose burya umugabo ahumura humiwe nivyo kandi taracha mu bibazo burya ntacyo uba uratawura byereke ku isi y'Imana yego
bashaje rero hari cyatumye ndaguhamagara burya nabyo ndagutelefona ndakubwira ntebe nagerageza uze muhira yawe mugana nawe umuntu agwa adresse bikagucaga kajya kuronderera hariya bena nakubwiye ugeze ku kazi rucukata ibubafu gacumamira oya ari umu azunguruse oya ari umutaba ari amayitera koresheje ndagutelefona atahagira ukubye burya rero abantu bari abantu baba yuwaye rero bigira abantu nawe usanga bagiye kubaza abantu ari ugihungu kimwe nabajije hariya icuruza amakara hariya cy'amakara nabona amakara ndamuzi yo gucanga kumbe bukiranaga yagiye gutwara kure kuragira ruguru hariya natwe station nuko nabonye se manishimwe cyane Prima jewe je cyatinda guhamagara kaje kuri objectif direct agomba ufashe kurumva duheruka gukora amaseminari duheruka gukora bo muri amaseminari bagumye bigisha abantu uburyo borima kijambere bakorora kijambere rero natwe turafise ishyirahamwe ryacu nka entreprise dukora ibintu by'imyaka ibintu bya mangreshi rero muri iyo seminari nahuye n'umuntu w'umudamu sinamenya ko akiri umudamu gusa n'umuntu uzi umuntu mwabanye oya asiza naso hariya muhira hariya mu rubirizi hariya uwundi rero mushasha abatuye ngaha mu gisagara Sharifa je icyatumye ndamumenya baramuhaye cyane aratanga ama intervention n'ibiki ndamenya yuko bagira bakora nabo nyene bafise ibintu by'imirima bateragira bakarima imiceri rero naragerageje kumurondera turavugana tuvuganye rero dusa n'abagiye gutangura gukorana muri partenariat tubaha imyavu badushorera kuko amakontribiki rero nagomba menye ski ameze gute umva gukorana n'umuntu teza kumumenya no gusanga ugiye gutanga ama miliyoni yawe ahantu kumbe ni Kenya kumbe bako barakwiba gukorana n'abantu aba screw yaba compliqué usanga mu bahaye imizigo amahera ntibayashize kuri konti nagomba rero menye ski umuntu ameze gute Sharifa comportement ziwe n'umwizigirwa atagorana bona kuri je bujyana tubije kuri guca muziko cyo gushisha kuri Sharifa ni n'umwizigirwa tubije Sharifa n'ujya mutama n'umwizigirwa bajya n'abantu bavuga yuko babyifatamo neza bafatamo neza rwose shirira nanjye amazi ikireya ahubwo nawe makara we izuba rya gukubisa urubu kare sinuzuze urumva rero vraiment n'abantu yubashe n'abantu bavuga yuko bafise ingeso nziza ijya company vraiment ntabwo sikoro burimo ahubwo abo bakoresha abakoreshwa babo abakozi babo kenshi nibo bakunda kubadeseva kubahindukira ariko bo n'abantu bameze Sharifa wefe Sharifa ni icyabwenge abantu umukobwa vraiment afise indero afise ingeso nziza kandi yubaha kandi de confiance vraiment hajya nimba mwarose kiraka hajya vraiment nta ngorane nimwe jewe urakoze cyane kumpura kw'amazina kuko umuntu ugumanya amakenga burya si byiza gusa genda gushimisha mbwa rero rega nibyo bavuga ni byiza kubaza kuko winjira mu ishyamba utazi ugakinga utazi kandi bavuga ngo kurutabaza gasaza utamenye niko bimeze mugabo none gabiri kose ko wabo tondaguye imico myiza ya Sharifa ingeso ziwe nziza sinahura none ko wewe na Sharifa maravanye kandi mwavanye nabi oya erega uze ko ari umugore mwiza umugore yumva de confiance cyane kwinjana erega oya erega burya icyo ucahura bon vie professionnelle na vie sociale burya ni bitandukanye non seulement kuba bitandukanye jewe navuga yuko ubuzima ndimo
bwaranyigishije kuba umunyakuri kuvugisha ukuri ko ibintu biba bimeze kuko burya nasanze inzira yo kubeshya burya ni ngufi kubeshya abantu kubabwira no contraire de la réalité c'est pas bon ni ikintu kibi gose niyo mpamvu burya byaranyigishije kuba kuvugisha rero baje ati nuko mwatanye je ari umuntu yambwiye yuko mwahora mubara ari umugore wawe ego vraiment icyo nakubwira cyoco kuba twaratanye na Sharifa bisigura ko muri bafise bisho bibi cyane byavuye kuri iki nyine yari vugisha kuri vraiment abadatinye Imana byavuye kuri iki nyine hajya nje nikuye mu mata niyo bikuye mu mata nije nikuye mu mata hajya kwera ububishi bw'iwanje kwera sinzi nimba karakaroge sinzi umva nasarina uri mwiza je ndamwibuka tukiri hari yaro mubirizi ruguru itama je naramuraba nkavuga ati cyo mu mpa reka uya nasanze yihuse buri gihe yabyaye ibihugu ibintu n'ivyo n'amakosa burya kwihutira ubuzima ngo umuntu utunge vuba bituma ugira amakosa menshi utivye urahemuka kubera kwihutira ubuzima rero jewe burya byaje kwihutira ubuzima byatumye nemukira wahoze ari umudamu wanje bijya bice biramurikirana ingaruka mbi kandi ugeze nawe waciye ubigira ibanga bigira ibanga urumva rero Imana rero ati oya turi kumwe ikingorera ko inzanira Zarena acaba umugore wa boss wanje urumva hajya n'ibyo byaciye byononekara rero hajya urumva ibanga rimaze guturika rero burya yose yabaye nka bomba atomike nigeze kumva ujya mudamu yidoga mu bantu naguma ndavyumva mu makariti ngo ntakimukora ngo tabani ngo yari inkoni ya Nyagasani udebone Nyagasani burya nivuga mugabo iravutura kabisa yabashira vutura je kubona burya ntacemba umusazi nashimira Imana kuko naho nakora biya cyamfashije maîtrise y'ubwenge ko naguma ntanga isadaka ndakora gutanga isadaka nakunda gufasha abantu byaramfashije gato warabishoboye kuko burya nta munga buri satu bidahirwe kandi nta byerade nta muntu aba muzima wese umva nta muntu buri nenge urumva udafise ziboneka umfise zihishije niko bimeze nta wera ingorane turazana nugira ngo je naho mba muri iki kizu ingorane ndazifishira nishobora kuzibura je narumva nyene bijya ahubwo je wawe ni atari ejaje reka urumva wewe wagize amahirwe mabi urumva umushenzi w'umugore ntaje rero arifashagira amahirwe mabi arongo umushenzi w'umugabo hajya n'ivyo vraiment nta kimwe wakora wana mwijoro bigaca utagize utanakoze ndabyibuse burya Imana irahambaye cyane ntaco je ntakuze nta miti je ntanyoye nta bintu je ntakuze urumva ariko kuva aho dutanye mayirungi warariye teve uranywa cyangwa wishura nk'ibi wararanduka ikeni wacise nk'ibeni ibisabikenya n'ibintu nabyo narabikenye ni urumva ntacyo nakuze ariko igitangaza cyo no kubwira kuva dutanye n'ujya mu Sharifa ndi muzima ubundi muzima nashye ntawura yuko shima Imana yari muri kunzira shima Imana vraiment kuri ugenda gushimiye cyane kweri kuri uwo muco umpaye reka zoraba Sharifa numva ata kibazo ciwe gusa vraiment dukorane gusa je nabwiye vraiment courage na bonne chance ngende neza ama ko musengwa na Sharifa urazomuncishirizamo je naziko kuri jewe byaraheze bizoshoboka kandi ngira ngo tuvugane kuko yacyanyanga burundu agera cyimvuga ati nakundi reka mfite na go hari salama guha ni kizira ariko vraiment nuko ugiye gukorana nawe uratumbwira ati yamara ujya mu mwahura na kera vraiment arashakira imbabazi zawe naho bitazoshikuna ko muzobana mugabo burya uko barira nawe ni byiza ko burya afata nk'umumenja kuje nije mu buzima bwiwe ndamubesha byinshi umva je vraiment je vais essayer si no bonne chance vraiment bonne chance merci je vais essayer nzomubwira ko babarire vraiment Iwaga idasanzwe mwana ndagushimiye cyane kuba wiyumviriye kuza ukitaba ubutumire bwanje
kuri icyo ni icya mbere kinezereye cyane. Hanyuma icyatumye nda gutuma ko si ikindi, urabona narakubwiye yuko papa wawe yari umugenzi w'inshuti ishika. Twarakubwiye twe na Mutama icyifuzo cyacu kugira ngo ubwo bucuti bwacu ntibupfe, ko byoshoboka witwemereye ko tubera umwana wo mu nzu mu kazana. Rero dufite ingorane, urabona iminsi iheze si mike. Uyu muhungu wacu tumubajije aguma tubwira ngo ararindiriye ntadutomorera ngo atubwire ati ababyeyi banje byarakunze canke byarase. Mwana wanje nagomba mbere umwana kandi mbwiza ukuri cyane nasaba yuko wohumuriza umutima wanje, mbwire ko bishoboka cyangwa bidashoboka, ngumana ijambo rimwe menye n'ijambo mbwira Mutama. Mama Sabu nukuri jewe hajya ariko gusa ndatohoza ndabe ko ntogwa mu rudubi nk'ijyambere. Mugabo naratohoje kabisa asanga umuhungu wanyu nta kibazo ciwe ni intore. Kuri ivyo rero je nta kibazo vrema nukuri, ahubwo umuntu amaze kubona yuko muri abavyeyi banje tayari yaka tubane nta kibazo. manishi Ganugwedengwe Gedengwe Ganujani Gedengwe Mwana wangu gira neza ndakuroze kumukazana. Imana igira neza cyane mwana wanje we. Imana ihezagire uje mu rugo ndakwakira kibono nk'umwana wanje. Mana Imana igira neza. Ubu bumwe buze bubandanye. So wawe yarankunda ukuri naje zo gukunda. Imana irakoze cyane. Urakoze kibono. Yego sawa urakoze. Cyara rero bakuze Imana. Yaje kubonye numva nezerewe wanzimanye umunezero ntanakindi. Yo ndanezerewe mukaba mbega mwanzonywera he. Nukuri nta kibazo. Ndanezerewe cyane. Iyi nkuru ndayibwira Mutama. Mutama aranezerwa kunsumba. Mutama yifuza ko umuhungu wiwe yubaka nkuko nawe yubakanye nanje. Yarakene ko umuhungu we aronka umugore aje mufatira umwana neza nkuko je namufashe neza Mutama. Ni kuri kwimana Mutama. Nkuriraho ahubwo Mutama bate bakubuze n'uteri nke. Asha uko nukuri rero kuri nuko ntazi no gutelefona. Na mu telefona nkabwira nyaruka ze yiruka namubwira inkuru y'imvaho. Ibanga ridasanzwe